Imana idufashe cyane idutabare. Rero mbere yuko tuzovuga impamvu Imana ivuga ko abanywa amaji n'amafanta baba banyoye ibiboreza kandi bataba banyoye bya biboreza byasukwa mu isi, biza byitwaje akazina kaji. Hari ibiboreza Satani yasutse ngaha mu isi byaje byitwaje akazina kaji, ariko abo bantu Imana ikagenda ibereka iyo baba bari mu maserivisi kanaka, habaye ubukwe, ngo Imana ikabazanira yuko bamye basereva abantu ibiboreza, kandi batababanye basereva bya biboreza byasukwa mu isi, ya nzoka yasuka mu isi, biza byitwaje akazina k'amaji. Ibyo rero impamvu Imana ivuga ati nibiboreza abantu, Imana imaze guhishura ibintu bikomeye iburira abantu bayo. Twebwe tuje kubivuga, hariho n'abandi benshi bari barafashe umwanzuro barasenga, ibyo byose babivaho. Imana idufashe idutabare cyane. Ibyo rero nibyo tuje kuraba imbere yuko tuza kuvuga ati impamvu Imana ivuga yuko amaji, amafanta, ayo mazi aza mvaruganda, aza nyene murayabona ari ubwoko bwinshi, aza apfundikiye. Impamvu Imana ivuga yuko ari biboreza, kandi umuntu abinyoye akumva ataborewe nk'agafana kabisa, twese twarakanyoye nikaborera, ariko muri zo hari iz'Imana kuva kera yari yarabujije abantu bayo, bakagenda basemerera bakaca bavuga ndi bavangiwe, ya nzoka ikacihaguruka yitwaje ijambo ryanditse muri Mariko 16 ku murongo waho wa 18. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucura. Arakoze cyane. Yesu Kristo mutangabugingo ahimbazwe. Ndabatahije mu izina ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo. Turagarutse kugira ngo tubandanye igikorwa cy'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo, nk'uko yabigombye, nk'uko yadutegetse ngo genda ufobore ibifobetswe, genda ugorore ibyagoretswe. Aravuga ngo genda uhishure ibihishijwe amaso y'abantu benshi. Kutamenya ibyo byagoretswe, aho niho hari inzira iriko irakujana muri Gehenomu, ariko wowe wibwira yuko uriko uraja mu ijuru. Kutamenya ibyo byafobetswe, ibyo byagoretswe, aho niho hariho inzira iriko ikujana muri Gehenomu, we wibwira yuko uriko uraja mu ijuru. Kutamenya ibyo bihishijwe amaso y'abantu benshi, aho niho hari inzira iriko ikujana mu muriro utazima, ariko wowe wibwira yuko uriko uraja mu ijuru. Imana idufashe idutabare cyane. Benshi
benshi cyane bibwira yuko bari mu rugendo, bibwira yuko ari abakristo, ariko Satani yasutse ubwenge bukomeye buteye ubwoba, yazanye amayeri ahambaye kugira ngo abantu bakomeze bibwire yuko ari abakristo kandi ari abasatani. Imana idufashe, idutabare cyane. Mwumve imitego yatezwe abantu b'Imana, nimwumve imitego yatezwe ubwoko bw'Imana, nimwumve imitego yatezwe abakristo bariko baraja mw'ijuru. Twafashwe impande zose ariko ntitwabicana ikanda. Umwasi aturwanya uwowe ntagoheka, agomba kudutesha kuzobana na Kristo mu bwami bwo mw'ijuru. Nico gituma Yesu Kristo yagiye adusigira imburi. Yesu Kristo yarerekanye muri Matayo 7 uhereye hajya kuri 21, yarerekanye neza ingene hazobaho umugwi w'abantu bazibwira yuko bariko barakorera Yesu Kristo mutangabugingo, ariko bariko barakorera Satani, bakora ibizira. Azobabwira bati mviraho mwankora biziramwe. Yesu Kristo yaradusigiye iyindi mburi muri Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo 25, aca umugani w'inkumi 10, 5 z'ibijuju na 5 z'abanyabwenge. Muri zijya nkumi 5 z'ibijuju zarumva neza yuko Yesu Kristo naza aza kuzijana, zari zifise ibihamya, zari zizeye neza, kandi nazo zari zirindiriye umukwe. Nta cyazibwira ngo erega mwebwe nimurindiriye umukwe, ahubwo icyagiye kubamenyesha yuko batari mu rutonde nuko umukwe yaje, bibwira yuko aza kubajana ariko ntiyabajana. N'iki gihe niko bimeze. Hariho abantu bariko barakora ibizira, hariho abantu bariko barakora ibizira bibwira yuko bariko barakorera umwami w'abami Yesu Kristo. Hariho n'abantu biteze neza, bumva yuko inzambi ivuze boduganwa, bumva neza yuko Yesu Kristo atanze uruhusha rwo kuvuza inzamba, barumva yuko boca baja baduganwa, ariko sivyo. Kubw'amayeri Satani bene data yasutse muri iyi si n'amayeri ateye ubwoba. Kutamenya ayo mayeri niho urupfu rwawe rwo kuja muri gihenomu ruri. Kutamenya ubwenge Satani ariko arakoresha niho ukuja muri gihenomu kwawe kuri. Kuko bene da turi mu ntambara ikomeye. Intambara turimwo bisaba kumenya amakuru. N'umusirikare iyo agiye ku rugamba ntamenye amakuru y'umwasi bahanganye, aje gute, aje yambaye gute, ndamumenya ko ibihe bimenyetso, none amayeri azananyemo nayahe, afise ibigwanishwa bimeze gute, azanye ibigwanishwa bimeze gute, mbega ibyo bigwanishwa byiwe ndabihunga cyangwa ndabikwepa, nkora iki? Udafise amakuru ugwa ku rugamba. Umutasi wacu ni mpwemu yera, ni wadutatira amakuru. Umugabisha w'iki gisirikare ni Yesu Kristo mutangabugingo. Abantu bose
batazokwemera amakuru turiko turababwira Yesu Kristo aduha ngo tuze dusemerere, abo ntibazoshika. Bashake bikomeze, bashake baririmbe, bashake basenge, bashake bavuga ubutumwa, ariko muko kuvuga ubutumwa no muko kuririmba no muko gusenga, kubera ko Satani ibintu yasutse aca bafata inkwemu zabo zigatangura gukorera Satani mu buryo bw'ubwenge buhambaye cyane, ariko muri bo bakumva ko bariko bakorera Kristo. Aho rero niho Kristo azobabwira ngo mviraho mwankora biziramwe. Imana idufashe idutabare. Rero siko bizogenda ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nubwo Satani yahagurutse ngo agwanye ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ntazobishobora. Ego abantu b'intumva nibo bagiye guhitanwa n'uburake bw'Imana, kuko Yesu Kristo ariwe mubwiriza, ategerezwa gutunganya ivyo mu rugo rwiwe. Nuko rero twari tuje kugira ngo imbere yuko tuvuga ku bintu vy'ibinyobwa, hari amajambo ya nzoka yagiye ihendesha abantu. Amajambo akaba yanditse muri Bibiliya, nivyo vya bindi bigenda biragorekwa, nivyo vya bindi bigenda birafobekwa. Benshi bagahishura bati Imana yambwiye, Yesu Kristo yanyibiye ibanga, yambwiye ati biriya na biriya na biriya birahumanye. Hanyuma ya nzoka ikacihaguruka muri kohare runaka, mu rusengero runaka, mu basenzi runaka, ikacibasomera amajambo tugiye kubona yanditse muri Bibiliya, ikababwira ngo ntaco muzoba, tihanditswe ngo. Abantu rero kuko bamaze gufatwa mpiri, baca bemera ayo majambo ibabwiye iyo nzoka ngo ntaco muzoba, bakarya, bakanywa, bakambara, bakaba ibizira imbere y'inyonga z'Uhoraho. Imana idufashe cyane, idutabare. Rero mbere yuko tuzovuga impamvu Imana ivuga ko abanywa amaji n'amafanta baba banyoye ibiboreza, kandi bataba banyoye vya biboreza vyasukwa mu isi, biza vyitwaje akazina kaji. Hari ibiboreza Satani yasutse ngaha mu isi vyaje vyitwaje akazina kaji, ariko abo bantu Imana ikagenda ibereka iyo baba bari mu maserivisi kanaka, habaye ubukwe, ngo Imana ikabazanira yuko bamye basereva abantu ibiboreza, kandi batababanye basereva vya biboreza vyasuka mu isi, ya nzoka yasuka mu isi, biza vyitwaje akazina k'amaji. Ivyo rero impamvu Imana ivuga ati nibiboreza abantu, Imana imaze guhishura ibintu bikomeye, iburira abantu bayo. Twebwe tuje kubivuga, hariho n'abandi benshi bari barafashe umwanzuro, barasenga, ivyo vyose babivaho. Imana idufashe, idutabare cyane. Ivyo rero nivyo tuje kuraba imbere yuko tuza kuvuga ati impamvu Imana ivuga yuko amaji
amafanta, ayo mazi aza mvaruganda, aza nyene murayabona ari ubwoko bwinshi, aza apfundikiye. Impamvu Imana ivuga yuko ari biboreza, kandi umuntu abinyoye akumva ataborewe nk'agafana kabisa, twese twarakanyoye ntikaborera. Ariko muri zo hari iz'Imana kuva kera yari yarabujije abantu bayo, bakagenda basemerera bakaca bavuga ndi bavangiwe, ya nzoka ikaca ihaguruka yitwaje ijambo ryanditse muri Mariko 16 ku murongo waho wa 18. Ariko imbere ya byose reka tubanze dusome amajambo y'Imana adufasha kuburira umugeni wa Yesu Kristo mutangabugingo. Nuko rero turasoma muri Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Luka 13, turahera kuri 22. Haravuga ngo, mbega abakizwa ni bake, ariko ari mu nzira ahita mu bisagara no mu mihana. Uyu yari Yesu Kristo yigisha ari ku rugendo aje Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati, mugenzi, mbega abakizwa ni bake? Nawe aramwishyura ati, mushishikare guca mu irembo rifunganye. Urumviriza neza ahantu ngiye gusoma. Aca aravuga ashimitse, urahumviriza avuga ati, ndababwire yuko benshi bazokwifuza kuricamwo ntibabishobore. Yesu Kristo aravuga ati, ndahasubiramo, ndababwire yuko benshi bazokwifuza, bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Imana idutabare, Imana idufashe. Naha Yesu Kristo yavuze ngo ndababwire yuko benshi bazokwifuza kuricamwo ntibabishobore. By'ukuri Imana idufashe, Imana idutabare cyane. N'aya majambo umwami w'abami Yesu Kristo yasemereye, arihweza, yitegereza mu bumana bwiwe, arabira mu bumana bwiwe, arabona imitego Satani azotega y'ubwenge bukomeye buhambaye. Aravuga amajambo akomeye. Uno yimviriza amajambo Yesu ariko yigisha. Mugabo uyu muntu nawe akabona abantu ni benshi mu masinagoga, akabona ikigira 10 baragitanga, akabona imyimbu barayitanga, akabona byose nk'uko Bibiliya, nk'uko ibyageze umurantunga nta Bibiliya icyo gihe yari iriho, nk'uko ibyanditswe byavuga, akabona barabikora. Ahura uno muntu yiyumvira muri we, tuno mugabo arabesha. None mu majambo namwumvirije ashaka kwerekana yuko atabakizwa bahari. Acamaze ati, mbega mugabo, ndakubaza, mbega abakizwa ni bake? Yesu Kristo nawe aramubwira ati, mushishikare guca mu irembo rifunganye. Aca aravuga amajambo akomeye ngo, ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Ngo mu yandi majambo, abantu bazokwifuza kuja mu ijuru ntibabishobore. Rero Yesu aca aramubarira, uno musore ahejeje kumubarira, aramubarira ati, mugabo, mbega we numvirije ibyo uri kuravuga, numvirije amajambo uri kuravuga, ushaka kwerekana yuko atabakizwa bariho. Mbega abakizwa ni bake? Yesu nawe aramubarira ati,
nubwo ubabona ari benshi, nubwo ubabona mu masinagoga, nubwo ubona baza ku isabato, nubwo ubona bazana imyimbu, nubwo ubona batanga ikigira cumi, nubwo ubona mengo bafise indero rukristo, ariko nta bakizwa bariho, ntibariko baraca hehe? Mw'irembo rifunganye. Imana idutabare cyane. N'iki gihe niko biri. Abantu gutanga ikigirira cumi ni byiza, gutanga imperezwa ni byiza, kuririmba ni byiza, gusenga ni byiza, kuvuga ubutumwa ni byiza, ariko kubw'amayeri Satani yasutse mu isi, wowe uzibwira ngo ndiko ndasenga, wowe uzibwira ngo ndiko ndavuga ubutumwa, ariko hinguve mu mubiri, uzosanga ku irembo ry'ijuru utaharengana, uzosanga ku irembo ry'ijuru utaharengana. Bimeze nk'amajambo Yesu Kristo turiko turasenga aravuga ati, mbega wewe, mbega ushaka uzoje kuburira, ushaka uzogende kuburira abapfuye, ushaka uzogende kuburira imibyimba yandagaye ku misozi. Ati kwakwanya, aravuga ngo ubu abantu bagiye kuboroga kuko base kumvira. Nabatumye ko kenshi, ntuma abahanuzi benshi babona ntibibaye, ntari nabo natuma nkavuga n'amatariki bakabona ngo ntibibaye. Ati ubu rero baramenyereye. Ati ubu rero siko bigiye guhora, kuko harabona agenda atuma mw'iki gihe barabashize muri lisite y'abavugishwa b'ibinyoma, kubera ngo ibyo bavuze ngo ntibyasohoye, kandi ngo Yesu yaritegereza aho kubirekura ngo bibe, akabona abo yari kuzosimbukana mw'ico gihugu, igihugu gishasha amasezerano, abona basubiye kwiyanduza, abona basubiye kwivundagaza. Yesu Kristo akaca abanza agahenyera kugira ngo buno bwenge bwa Satani, ano mayeri avugwe, abantu bayavemo, abantu babihebe, basenge, bahamagara Imana ibahumanure, hanyuma ibinjize mu gihugu cy'isezerano ari abera. Imana iravuga ngo nta cyanduye kizogerayo, komeza ubure. Imana idufashe, idutabare cyane. Ikiravuga ngo abakozi bitwa b'Imana bamwe bahuze ari abanje, banka kumvira, bagira umutima w'akadada, icyubahiro kirabafata. Kuko Yesu yirabira ukuntu akaca yitumira abantu bahariya hirya, babandi nyene muca muvyumva, bakaca babagaya ngo urumva, bakaca bumva mengo Imana ari gutuma pastori runaka, Imana ari gutuma umwungere runaka. Hari ivyitotumwa mwungere, ubwo nyene ngo ca mumwaka inkoni y'ubwungere. Hari ivyitotuma pastori, ubwo nyene ngo ca mumwaka inkoni y'ubupastori. Hari ivyitotuma mwarimu, kuko mwarimu ubwo nyene muca mumwaka inkoni y'ubwarimu. Yesu ni umukozi w'umuhanga, aca bituma abantu bameze nka za ntumwa batari mu rutonde rw'abaherezi, batari mu rutonde rw'abungere, batari mu rutonde babandi nyene bameze nka ba Yohana, babandi bameze nka ba Petero, babandi bameze nka ba Yeremiya. Imana idufashe, idutabare cyane. Imana iravuga ngo abakozi bagiye kuboroga, ngo data, ngo ko twagukoreye, ngo uyu niwo ngo uduhembye umuborogo, ngo uduhembye uburibwe, ngo uduhembye amarira. Imana idufashe cyane. Bakozi b'Imana muvyumvirize, mushake, mwiruke gute mutariko mwumviriza imburi. Kenshi cyane ikintu kibabangamira icyubahiro, ngabagiye
abagiye kurokoka n'abagiye kumera nka Nikodemu bumviriza ibya Yesu bikabasobera nk'uko mwumviriza by'iki gihe bikabasobera, mukaca mutangura kwitwaza ijambo rivuga ngo ni iby'abavugishwa b'igihe cy'iherezo, ngo kuko havuzwe ngo mu gihe cy'iherezo hazoba abavugishwa n'Imana benshi ngo hazoba abavugishwa b'ibinyoma ngo benshi. Ubwanyu ngwico nico kibatsinda, nguko kutamenya aba ariko aratuma ko ari abavugishwa nawe, ngwico kibabera ikimenyetso yuko mutakiri kumwe nawe, mwagiye kure, mwatakaye, mwibereye mu rutonde rw'uwanyu. Imana idutabare, Imana idufashe cyane. Rero reka tubandanye, kariko ngenda ncishamwo bivanye n'imburi nyinshi mbashaka zimwe nze ndazivuga ibice. Rero turaje rero imbere yuko tuvuga impamvu Imana ivuga ko abanywa amaji n'amafanta baba banyoye ibiboreza kandi baba batanyoye bya biboreza byasukwa mu isi, biza byahawe akazina ka ji. Bamwe bagiye berekwa mu nzozi bariko barasereva mw'ijoro, bakacabona kandi baba bariko barasereva amafanta y'amaji nyene asosa bya bindi, bakabona yuko bamye basereva inzoga. Kuko Yesu Kristo avuga ko abakoresha utwo turyosha ndya ibirungo, murabizi, nabo nyene bameze nk'imboregwa kandi atari ibintu by'ibinyobwa. Ibyo byose bene data nibyo tuje kubaburira, ariko imbere yuko tubishyira ku mugaragaro tuvuga impamvu banywa n'amafanta, kuko ngo amafanta ubwa mbere yariho ameze neza, n'amasositomati yariho ameze neza, mugabo ngo biriho nk'umutego kugira ngo dayimoni satani nabiziramwo ngo Imana ntihagira uwo ituma abahora babinywa baca bavuga ngo iryo ni ivangirwa, kubera mutabinwa ngo muce mwumva umusonga ubwo nyene, mutabinwa ngo muce muborerwa ubwo nyene. Akaboregwe karimwo rero Imana ivuga niko tuje kuraba. Akaboregwa rero karimwo aya mafanta, akaboregwa karimwo aya maji, akaboregwa karimwo ibi birungo, niko rero tuje ngo dufobore duhishure nk'uko Yesu Kristo yabiduhaye ngo tuburire mugeni wiwe ahunge, uwumva yumve, kukuza kumvira. Hari imigabane ibiri, umugabane wa mbere kubigiye kuba Imana iragukingisha, umugabane wa kabiri kubigiye kuba Imana irakujana mu ijuru uhabwe umunezero n'amahoro by'ibihe bitazoshira. Tuvuze mu ijuru kubera abantu batarahakubita n'ikanda cyangwa ngo bumve intahe z'ibyo mu ijuru, abantu baca batangura gutetemera. Je ndumva abazoba bakingishijwe bazoba basigaye ku rugamba rukomeye, abatashe ari abanyamahirwe 100%. Rero bene data, Satani yasutse ubwenge bukomeye mw'isi ngo gihabwa kugwanya bene no kubanesha. Ibyo mwarumvise yuko bansabye ko ndabigarukako nkabivuga ari byo byonyene byihariye, ntagiye ndavangavangamwo n'izindi mbori nk'uko mwumva n'ubu ngenda ndabicishamo kubera ari byinshi. Rero Imana idufashe idutabare cyane. Twagiye twumva
abantu benshi badushingira intahe bakavuga bati none ni kubera iki jewe nagiye ndota mbona nari muri serivisi runaka mu rubanza, hanyuma mw'ijoro ryaho nyene urubanza rwabaye Imana inyereka yuko namye servi biboreza. Ndababwira ati rindira tenyenya, iki Imana yarakimpaye, nta kibazo na kimwe nzobazwa, ntanditse ntanafise, ati kandi byinshi mu mutwe ngenda ndabizi, titenyenya. Abandi nabo ati jewe nabonye ati ndiko ndanwa ibintu byo kugaburo ryera, hanyuma rero mbona yuko Imana inyeretse yuko ndiko ndanwa ibiboreza. None ibyo bintu bisigura iki kandi atari ibiboreza? Ndababwira bati nimuhumure, ibyo byose umwami w'abami Yesu Kristo yarabimpaye, nginze ndabibwira umugeni wiwe amenye atahure. Ati ibyo rero biri muri bya bindi bihishijwe amaso y'abantu benshi, egome biri muri bya bindi Satani yasutse akoresheje ubwenge buhambaye. Abandi nabo ati jewe n'ukuri Imana intabaye, je ndashaka kumenya icyari cyo Imana yambwiye. Tinabonye ndiko ndanwa amazi, mugabo ngize gutya mbona hariho ukambwira ati mbega wari uzi yuko urakora n'ubiboreza? Ariko wewe arambwira ati ndamuhariza ati nta kiboreza, jewe ndiko ndanwa. Ayo none se amazi? Aramubwira ati mbega muzokumva gute abana b'abantu ngaca arigira yivumbuye ashavuye, gica sigana ndamucira urubanza ati abo ni babandi baba baravangiwe, abo ni babandi ati nyene bapfa gutwara iby'agakiza, impwemu zabo ziguruka, babandi bagenda bariruka. Rero ibyo byose nta kintu na kimwe umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo atahishuye kugira ngo tuze tubaburire, kugira ngo tuze mubyumvirize neza. Rero aho tugeze n'ahantu ho guca mu irembo ripfunganye, nk'uko Yesu Kristo yabituburiye, aravuga ngo mushishikare guca mu irembo rifunganye. Aca aravuga ngo ndababwira yuko benshi bazokwifuza kuricamwo ntibabishobore. Bisa na ya majambo Daniyeli yavuga ngo akenge kiwe uyu rero ni Antikristo, kazotuma iby'ubugunga byiwe birorana, azogeseza benshi ataco binona. Ubu abantu benshi barageseye ariko naco binona, ubu abantu benshi barageshejwe ariko naco binona. Ivyo tuzobigarukako. Egome bisa n'amajambo Yesu Kristo yavuze umugani w'inkumi 10 z'abanyabwenge na 5 z'ibijuju. Izi nkumi nazo 5 z'ibijuju zarumva neza yuko umukwaje aza kutijana atakabuza. Niki gihe hariho abantu bumva neza ko bariko barakorera Yesu, ko bariko barakorera Imana, kandi abo ubona bagiye ati wewe nturi kurakorera Imana, kandi abona atanga ikigira 10, kandi abona atanga imperezwa, kandi abona byose abikora neza, adacererwa muri kohare, adacererwa mu miga, byose abitondeka neza, mwogwana. Ariko ryabanga anajyazi rimwe rivuga ngo gihabwa kugwanya bera no kubanesha. Ariko ibi benshi ntibabitahura, nk'uko bene data babisabye kubigarukako mu mburi yonyene ibyiharije zobikora. Imana idufashe cyane. Bisa n'uyu mugani n'iyi mburi Yesu Kristo yatuburiye
ni muri mu butumwa bwiza bwanditswe bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 7 uhereye ku murongo waho wa 21 ukamanuka, harerekana neza abantu bazoshinga urubanza imbere ya Yesu ati twebwe oya twebwe twaragukorera none rero nukuri uraturenganije. Kubera iki? Hariho abantu bumva neza yuko bariko barakorera umwami w'abami Yesu Kristo, kandi kubibakuramwo yewe wa muntu bisaba ubushobozi bw'indengakamere, kuko Satani yaboshe abantu arababoha ku buryo buteye ubwoba. Ibi tuzobigarukako mu gihe tuzoba turiko turahishura ivy'amadini, kuko benshi barabohewe baragorekerwa amajambo, bakurikira amajambo y'ibinyoma, bakurikira amahishurirwa amerekwa y'ibinyoma, bibaza ngo abo bantu beretswe n'Imana, bibaza ngo abo bantu bakora ibitangaza ngo ni Imana ibibakoresha. Ivyo byose tuzogenda tubishura mu gihe, ariko ivyo ni ivyiyumviro byacu tuvuze, ariko tuba dufise umwanya yuko Yesu Kristo ashobora kugara urugi rw'imbabazi kuizi mburi turiko turavuga, akagugara hanyuma kugira ngo ategure irindi vugabutumwa rishasha, yategure ukundi gusha ishengero nk'uko yabigabiye, nk'uko biri muri gahunda. Mufise ico mubaza murashaka kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Mwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cacu. Yesu nabahezagire.